Ndakuramukije mukundwa muri Kristo Yesu. N'ubuntu bugeretse ku bundi twongeye kugirirwa bwo kumva amajambo y'Imana. Amajambo y'ikimazi kuri twebwe, amajambo aduhindura, amajambo aduha ivyizigiro, amajambo atuvura ingwara z'imitima eka n'iz'imibiri nazo. Biciye mu kiganiro ubuzima buhindutse. Uyu munsi tuba turabire hamwe icigwa citwa ngo ibikomere vy'umutima. Ibikomere vy'umutima niyo majambo tugiye kurabira hamwe. Mbega ibikomere vy'umutima niki? Turafise abahinga bamwe bagiye baravuga indangurakintu y'ibikomere vy'umutima, ariko turafise n'ico Bibiliya ivuga ku bikomere vy'umutima. Abahinga bavuga ngo ibikomere vy'umutima ni ibihe umuntu aba yaraciyemwo kera, bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwiwe no ku buzima bwiwe n'ikibano. Ibi bihe birashobora kuba ugutereranwa, uguhemukirwa, canke umubabaro yagize muri we. Ariko kandi abahinga baravuga ko ari ibihe umuntu aba yaragize canke ibihe umuntu aba yarabayemwo bibi bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwiwe. Ariko kandi utibage ko ishobora no kuba umubano mubi yigeze kubamwo, ukaba wamukomerekeje bigatuma uyu munsi ariko arabaho ubuzima atari bwiza kubw'uwo mubano yigeze kubamwo. Izo ni indangurakintu z'abahinga mu gifaransa bita ngo n'abapsikologe. Reka turabire hamwe, mbega Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga iki ku bikomere vy'umutima? Icambere, Bibiliya iravuga ibikomere vy'umutima nk'ingaruka z'icaha. Ivuga iyo ni agace ka mbere. Bibiliya irasigura ibikomere vy'umutima nk'ingaruka z'icaha. Reka turabire hamwe amajambo dusanga mu gitabo c'Abaroma igice ca 3 ku murongo 23 avuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abaroma nyene igice ca 6 ku murongo 23 avuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwe muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero kumve ko kuko ibi bihe biramatanye ubwo umuntu agira imyidodombo agira, abahinga bavuga ko icaha ntigiherera mu bikorwa umuntu akoresha amaboko canke umuntu akora bigaragara, ariko n'ibibera indani muri we: inzigo, ubwibone, ishari. Ivyo birashobora gutuma umuntu acumura. Urumva ko n'ibihe bimatanye nuko ibihe yabaye mu mugabo birashobora kuba kandi ingaruka z'icaha. Aco ni umuco wa mbere Bibiliya iduha. Agace ka kabiri, Bibiliya ivuga ibikomere vy'umutima nk'umutima uwabaye canke umutima umenetse. Bibiliya niyo jambo ikoresha, umutima uwabaye. Mu gifaransa avuga ngo le cœur brisé, umutima uwabaye. Reka turabire hamwe amajambo dusanga mu gitabo ca Zaburi igice ca 147 ku murongo wa 3 hatubwira ngo akiza abafise imitima imenetse, apfuka inguma zabo. Akiza abafise imitima imenetse, apfuka inguma zabo. Ndumva ko n'umutima wakomeretse. Zaburi ya 34 igice c'18 yatubwira ngo uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Bibiliya ngaha irerekana neza ko ibikomere vy'umutima ari umutima wigeze gukomereka, nk'umutima wigeze gukomereka. Umutima naho ushobora gukomeretswa no gutereranwa canke kuba warabuze ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, canke kuba warabayeho mu bihe vy'umubabaro. Agace ka gatatu, Bibiliya
ivuga ibikomere vy'umutima, novuga nk'agasho k'imwemu, agasho k'imwemu, kubera ko ibi bihe birashobora gutuma utisanzura, ibi birashobora gutuma ugirira kure y'Imana, ibi birashobora gutuma utagira umubano ushitse yawe we n'Imana. Reka turabira hamwe amajambo y'Imana usanga mu gitabo ca Zaburi 142 ku murongo, Zaburi 142 ku murongo w'indwi. Zaburi 142 ku murongo w'indwi hatubwira gute? Turiko turasigura ibikomere vy'umutima nk'ubusho bw'impwemu, ubusho agasho gashobora kuboha impwemu yawe, bishobora kukubuza utera intambwe, bishobora kukubuza uja imbere. Ku murongo w'indwi hatubwira ngo kura umutima wanje mw'ibohero kugira ngo nshime izina ryawe, abagororotsi bazonkikiza kuko uzoba ungiriye neza. Ahantu Dawidi yabivuze yerekana ko ari ahantu aboshwe. Rero Bibiliya iratwereka ibikomere vy'umutima nk'agasho umuntu ashobora kubamwo aboshwe, adashobora kwisanzura imbere y'Imana. Dawidi yumva ko atayokura amashimwe yo gushima Imana akiri muri ako gasho. Reka turabe agace ka kane. Bibiliya iravuga ibikomere vy'umutima nk'umuzigo uremera ubuzima, icyo twita fardeau de l'âme, umuzigo uremera ubuzima. Bibiliya atanga akarorero ubwoba, uguhemukirwa cyangwa uguhangayika. Ibi vyose birashobora gucika umuzigo kuremerera uremera ubuzima bwawe. Reka twisunga amajambo dusanga mu gitabo ca Matayo igice c'11 ku murongo w'8 hatubwira ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Bibiliya yerekana neza ko umuntu ashobora kuba aremerewe, afise ibimuremereye. Rero Bibiliya avuga ko iratanga umuco ko ibikomere vy'umutima bishobora kuba uburemere umuntu aba afise, ibintu biba bimuremereye. Kristo Yesu ntaco avuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero niyi navuga ni indangura kintu canke umuco Bibiliya iduha ku bikomere vy'umutima. Mbega ibikomere vy'umutima bishikira abandi, ninde ashobora gukomereka? Ibikomere vy'umutima birashikira umuntu akijijwe n'umuntu adakijijwe. Haba umuntu akijijwe, haba umuntu adakijijwe arashobora gushikirwa n'ibikomere vy'umutima, kuko umuntu arashobora kuba akijijwe mugabo ugasanga hari ibihe yabayemwo vyanse guhera muri we. Umuntu arashobora kuba akijijwe mugasanga hari ikibanza yigeze kubamwo cacitse umuzigo kuri we. Byinshi arashobora kuba asenga yuzuye mpwemu yera ariko umutima we utarabohoka. Mwumve ko rero warakijijwe udakijijwe, twese turashobora kuba mu ivyo bihe, twese turashobora kuvyisangamo. Reka turabira hamwe uburorero bw'abantu bake babaye muri ivyo bihe, kuko twavuze ko bishobora kuba ari uguhemukirwa, ugutereranwa, guhangayika n'ibindi. Akarorero ka mbere, reka turabe akarorero ka Yosefu n'abavukanyi biwe. Yosefu yaratereranywe icyo twita igikomere, nawe yaragize igikomere cyo ku mutima. Mu gihe bakuru biwe bari bifuza kumwica ntivyakunda, hanyuma mudandaza muri Egiputa. Yahemukiwe n'abantu yari yiteze ko bomukingira. Ibintu vyateza kumutera igikomere cyo ku mutima. Nana kandi igikomere cyo ku mutima yarakigize igihe Penina mugenzi we yamutwenga, kubera ko nawe yari ngumba amushinyagurira. Ibihe biratuntuza. Bibiliya natwereka ko Ana buri igihe cyose umwaka uheze baduze gushikanira Uhoraho,
Ana yamarira aje imbere y'Imana arira asaba Imana uruvyaro kuko yararemerewe. Rero hari n'uburundi burorero bwinshi na Kristo Yesu vyaramubayeko, nawe nyene yarahemukiwe, yarabaye mu bihe bitoroshe vyamutera ico twita ibikomere vy'umutima. Ubu rero turabubona henshi muri Bibiliya. Rero ibikomere vy'umutima mwumve ko uwo ari we wese bashobora kumushikira. Nawe uyu munsi kurumva iyi message bashobora kuba ufise ibintu vyakubayeko, ashaka ko ufise ibintu wabayemwo vyanse guhera muri wewe. Kenshi iyo ubonye ikintu gisa n'ico urumva kumenga urabuze amahoro, kenshi ukumva ko hari abantu utogirira icizere, kenshi ukumva ko hari abantu babonye ubatinya, kenshi ukumva ko hari ibibanza utobamwo kubera ibihe wigeze kugira. Ariko ivyo vyose birakunda gukira, birakunda kubohorwa, birakunda kusubira ukamera neza. Kristo Yesu abigufashijemo. Tuzosubira mu gice kibandanya gikurikira aho tuzoraba impamvu ibi bihe bivako biterwa n'iki, ingaruka zavyo, mbega umuntu yovyivuza gute, mbega umuntu yo bivamwo gute. Mwarahezagiwe.